nyene cyubahiro mana mushobora vyose wewe nyene urukundo wewe nyene impuhwe n'ikigongwe wewe warinze Burundi tukaba duhimbaje umunsi mukuru turi mu mahoro none nahazwe imyaka n'imyaka. Mufate ivyicaro. Nyakubahwa mwese ndongozi mukoraniye ngaha, mbere kuramutsa niteka umukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wanyu, niteka umukuru w'inama nkenguzamateka n'umutambukanyi wanyu, na nyakubahwa muserukira urwego rw'ubutungane novuga cyane umukuru wa sentare Ntahinyuzwa n'umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro, mwebwe n'abatandukanye banyu, nyakubahwa muhuza w'abarundi, na nyakubahwa mwahoze murongoye igihugu cacu, nyakubahwa Ndayize Domitiano, na nyakubahwa Bantungara Silvestre n'abatandukanye banyu, banyakumva abatandukanye b'abahoze barongoye iki gihugu cacu, nyakubahwa bashinga amateka n'abakenguza amateka mwitavye uru rubanza, nyakubahwa bashikiranganje mugize urwego nshingwabikorwa rw'igihugu murongowe cane cane nyakubahwa umushikiranganje wa mbere n'umutambukanyi wanyu, ngambarira nari nabibagiye, na nyakubahwa ndongozi mwese mu bisata bitandukanye mu nzego z'igihugu, cane cane na nyakubahwa muserukira inzego z'umutekano, aha turi kumwe n'umukuru w'urwego rwo kwivuna basi n'umugenduzi mukuru w'urwego rw'inyamiramabi, namwe ntwazangabo muri ngaha mwese, banyakubahwa mwaje muserukira ibihugu vyanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu, umwe wese mu cubahiro ciwe, mwanyakubahwa mwese bene igihugu muserukira amashirahamwe atandukanye, umwe wese mu cubahiro ciwe yiyumve, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu. Uno munsi abarundi bose bafise akanyamuneza kadasanzwe, akanyamuneza kuko igihugu cacu carose intahe yo kwikukira, carayihabuje kuko cari gisanzwe kiyifise. None rero uno munsi twahuye kugira ngo twiginane, twibuke uwo munsi, na cane cane twibuke iyo tuva. Ejo nari narose umwanya wo kubashikiriza akari ku mutima, ariko no munsi n'akandi karyo ko kwibutsanya kugira tugume twigishanya ingene twogumya iyo ntayo kwikukira n'ingene twoyitsimbataza. Ubwa mbere bwobwo nuko Burundi bwari bwamye bufise intayo yo kwikukira, cari igihugu cifashe, igihugu gifise ubutegetsi, igihugu abenegihugu bari abakozi bakigaburira, barigaba bakigaburira. Igihugu c'Uburundi abakoroni basanze gifise ubutegetsi bukomeye, nico gituma abarundi ba kera bose umugabo wese yari ngabo, bakavantara Imana, ariko bo bacavuga ati dupfume tuyita Mungu. Igihe abadagi baza, abarundi baragwanije abadagi imyaka 7,
ico gihe kirerekana neza ko hariho abarundi koko bazi no kwitangira igihugu cyabo, kuko incungu ya mbere ikomeye ni bihome wewe yemeye kwigura umwami. Murumva ko Uburundi ni igihugu cy'abantu bankakagaye. Nico gituma n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yagumye aharana kugira ngo Uburundi bugarukane iteka bwari bwanyazwe. Intayo yo kwikukira rero twayirose inyuma y'imyaka myinshi y'agahotoro n'agacinyizo k'abakoroni, ariko naho twari turose intayo yo kwikukira ntibyaciye bitungana, kuko uwo mugera w'igikoroni ntiwaciye uva mu Burundi. hari imigwi ibiri, hariho abarundi b'ibipfamutima batemera ko gateka k'igihugu kagaruka, hakaba n'abarundi rero b'umutima bagwanira iryo teka ry'Uburundi, aribo bari barongowe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Rero abo bari bashigikiye abakoroni batashaka kwikukira, uwo mugera wagumye bakurikira. Nico gituma twagumye tugira ingorane muri kahise gushika mu 2000, niho novuga 2005, aho dusubiye kugarukanira intwaro ya demokrasi. Ico gihe abarundi bose bari ngabo, umurundi wese yagendana icumu n'umuheto, kuko yamaze ku rugamba rutera. Ubu rero mu gihugu cyacu ako karanga ko gukunda igihugu no kucigura dutegerezwa gusubira kukavukisha mu mitima yacu. Murabonye ingabo z'igihugu sizi gusa, ni ingabo zizi kwitangira Uburundi, zikitangira mbere n'ibindi bihugu. Igihe twari ko dutangura kubaka izi ngabo mubona uno munsi, murazi ntibyari byoroshe, ariko kubera uwo mutima w'abarundi wuko dutegereza gukingira igihugu, kubaka ingabo z'igihugu n'inyamiramabi ntibyatugoye. Ariko rero dutegereza kugaruka ku karanga. Nico gituma mu ngabo z'igihugu twaraye dufashe iyindi ntumbero yuko abarundi twese dutegereza kwiyumva mu gihugu, kandi ko dutegerezwa kugikingira no kukigwanira. Hariho rero umugwi w'inteko mu rwego rwo kwivuna basi, dushaka ko aribo bazoguma bigisha abarundi kugwanira igihugu ndetse no kugiteza imbere n'urugamba. Rero uno munsi twumve ko kwikukira no kwikurako agasuzuguro. Kugira wikureko rero agasuzuguro nuko uba wigaba ukigaburira, nta muntu avumba bahicubahira. Muze murabe hose umuvumvyi bama bamushira ku ruhande, nta muntu asega bahicubahiro. Akararo gato inotanga, muri iyo minsi heze twahora tuja kuvumba ikibuga cy'inkino z'umupira w'amaguru. Mwumve ako kamaramaza, mwibaza yuko hajya badutiza twaragura, muga naho twagura baguma bavuga ati none ico gihugu ntigishoboye kwigirira ikibuga cy'umupira w'amaguru. Ariko abarundi mwese kubera kwa kagasuzuguro mwaraterereye, turiyubakira iki kibuga, turaciyubakira. None ngiki ejo twaragikwanguye, ubu hasigaye yuko rero tuzocinjira icese. Twarabonye ko ari ikibuga gikwiye kandi cemewe. Nagira mbere mufashe dukomera amashi Imana yacu. Kuko n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA yaramaze kwemeza ko iki kibuga gikwije vyangombwa. Ubu rero turiko dutegura yuko tucinjira. Murumva yuko karagasuzuguro, kandi murazi yuko twavuze tuti tugira tukore igikorwa cy'iteka, operation agateka. None ndibona ko agateka turiko turakagarukana. Ndibuka ngaha ibyabona biriho abagize umugwi warujeje kubaka iki kibuga. Ndababwiye nti dutegerezwa kubaka gishasha, sambura iki tubake bishasha. Bose bagiye mu kajembegete bati none tuzokurahe uburyo.
ndababwira nti je ndazi ko bizoshoboka sambura baratinya umunyamabanga mukuru umugambwe CDF aravyibuka ejo twavye tubivuga baratinye bose nije niyiziye turagisambura kugira twubake gishasha Imana rero yadufashije mwese ndabakeje kuko mwaragiterereye kandi iki ni kimenyetso yuko abarundi bashoboye n'ibindi tuzobikora kandi biruta no ngaha ndakeje rero abarundi bose bagiye ku kivi kugira ngo umurundi wese aronke icyo afungura kuko tugiye gusega ivyo kurya naho nyene nakagaye kubona rero abarundi baragiye ku kivi ku buryo umunwa uronke icyo ufungura n'iteka rikomeye cyane hari haho nagiye barambaza bati mbega mwebwe musumirahe ndababwira nti twebwe dufungura ivyo twirimiye ngo birashoboka ndabwira ko bishoboka baca baradukeza none nanje ndakeje abarundi ndakeje kandi abarundi ku ntambwe baraye bateye intambwe yerekana ko tudakwiye kubusimbira hamwe abarundi mu bya politike twarerekaje ko dukuze yuko tudakwiye kubusimbira hamwe dukwiye gutora abaturongora kandi babona none rero mboneye akajyo gukeza abarundi twese kuko n'amakungu yaratangaye kera yahora abona ko turabanyakajagari tutabishoboye batarimwo ndakeje kandi n'abatowe ndabakeje cyane ndabakeje kuko tubazeyemo byinshi ubu mwaka twawitiriye umwaka wa mbere mu rugendo rugana uburundi buteye imbere dukeneye rero indongozi zihabona indongozi mboneza ntidukeneye indongozi zimwe ziza kurondera ibyicaro gusa dukeneye indongozi mboneza none rero ko abarundi bagiye hamwe bagahundara ku ndongozi zifise akarangamutima kamwe turizeye neza yuko aho bukera zizodufasha kugira ngo duteze imbere amakomine yacu duteze imbere intara zacu duteze imbere igihugu kugira rero igihugu gitera imbere gikenera indongozi zimboneza indongozi imboneza si yindi yo kwicara mu biro gusa indongozi imboneza iragenda mu bene gihugu ikumviriza ibyo bakeneye hanyuma nayo ikabafasha kubona icyo bokora n'inzira bofata indongozi igenda ikicara ngaho ikibera hatana kimwe iri kurakorera bene gihugu iyo ntibikwiye dutegereza rero kuronka indongozi mboneza hariho ivyo twama turiko turanegura ku ndongozi aho usanga afise dosiye akayimarana umwaka mu biro atana kimwe arakora indongozi zama zirindiriye ngo sindabona intumbero ngo banzunyereke ivyo nkora iyo si indongozi nico gituma tugiye guhindura ingendo muri iyi minsi igiye kuza kugira ngo igihugu cikukire koko cumve ko gifise agateka kiba gifise abenegihugu bumva kandi bakumvira ubusimbira hamwe ntibushobora guteza imbere igihugu abantu bagayana ntibashobora guteza imbere igihugu kugira igihugu gitera imbere turumviriza indongozi hanyuma tugakora ibitegereza kugira ngo igihugu gitere imbere haza kuba ukwikukira nyakuri haba abanyamwete bakunda ibikorwa kugira ngo bashobore kwerekana neza ko bishoboye kandi bifashe ko rero twaraye twerekanye ko tugize urunani mu matora ubu rero tuje ku kivi twiteze imbere tuve mu gasuzuguro iterambere n'urugamba iterambere riravuna hariho abantu biyumvira yuko igikorwa bakora bicaye kizobateza imbere uri umushoferi utaronse ivyo ufungura ntubuteye imbere nawe ufise amahera ukazoba uri umunyezamu ntubuteye imbere nawe ufise amahera kuko urashobora kubura ivyo ufungura kugira wumve ko wateye imbere utegerezwa kuronka ikintu ushora ico nama nakivuze umuntu adafise akantu na kamwe ashora ntashobora kuvuga yuko yateye imbere none rero mwumve ko kugira uronke ico ushora biravuna kuko kugira uronke ico ushora uba uriko uvyaza umusaruro
itunga kama Imana yaturemeye. Abantu rero batera basubiza inyuma igihugu muri uwo mwidegemvyo mu gateka k'igihugu, abantu bahungabanya umutekano barasubiza inyuma agateka k'igihugu, abo ntibemera iterambere. Indongozi irenganya ikarya igiturire igasesagura itunga ry'igihugu iba yanka iterambere, ntishaka ko igihugu kigira agateka. Umudandaza acisha mu binwabi ibicuruzwa vyiwe atemera gutanga amakori n'amatagisi, uwo nawe nyene ntashaka ko igihugu kigira agateka kuko ntashaka ko gitera imbere. Ikinebwe cama kwirigara kigashaka gufungura ivyo kitarondeye, uwo nawe nyene ntashaka iterambere, no kuvuga yuko adashaka agateka k'igihugu ciwe. Nico gituma rero muri aka kanya nagomba kuhafatira kugira ngo